Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Amahoro wanyu inshuti namwe bakunzi ba radio RC y'Abanyagihugu turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 30 umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2026 kaze mukurikire amakuru twabateguriye ndahera ku ngingo nyamukuru ashimikiye ko inama shikiranganje iherutse kwemeza integuro y'itegeko rishiraho ishirahamwe rishasha rizocukura amabuye y'agaciro mu karere ka Masaka komine Butihinda intara ya Buhumuza iryo shirahamwe rikaba rizoba rigizwe na Sopebu hamwe n'irindi ryitwa Sotebe muri Parseme bakabona ko ukwivanga kw'amashirahamwe ya leta muri ibi na biriya biheza bikabera intambamyi irangurwa ry'imigambi yarajejwe itahukanwa ku nguvu ry'impunzi z'abarundi bari mu gihugu kibanyi ca Tanzania hamwe n'ayandi mabi atandukanye bakorerwa yaraje ishinga intumwa idasanzwe ya ONU ikurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu nama igira iya 32 y'umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu yabereye i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi hari ikiganiro ubahuka kikaba kigaruka ku ngwano iri kwihuza umuhari M23 hamwe n'igisirikare ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo hiyo ari incamake mu kanya kuja mw'idonido. None ko mu ndabe garaje umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje numva ntibaramutora n'ubu nico itubaguma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico itubaguma bayisaba ngo rero tuje hamwe twese tuje kwirondera. Ahawe umeze nk'aba bandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko umenga hari hirobine igitoro ngo neva ngo turashonje ngo ivyo kurya vyazimvye aho kuja kurima ngo biboneke ari vyinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye. Iyi myaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None wewe waremewe iki wotwereka we kumira ku fifte icyaze kwindura kuri iyi rege cyo tuzopfa none barakizokubaza ati wewe none kwisi vuga kantu kamwe konyene wahinduye akakabu senzo vuga nti jeje nari ntabyo nari gushobora kurya no ndabisituye basigaye baririye gere sado sabo ngeze ngo basigaye baririye. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu yavugwa mu by'intwaro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakunda kuvuga ibintu bisa no kujajura mu gihe abarundi batari bake batubitwa vubi. Uyu munsi tukaba tugaruka kuri amwe mu majambo yagiye arashikirizwa na Ndayishimiye atuma abantu bamwibaza ko byinshi na cane cane mu by'uburongozi bwiwe. Ni inkuru twateguriwe na Innocent Valentin Singira nkabo. Iryo twimwumva ni iry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamwe n'abandi bakibaza rero ko yo bafise ingabirano y'umukinyi w'amareresi abandi nabo bakavuga ko President Ndayishimiye yoba umutumire mwiza mu gikino ninde gikunze kurabwa kuri televiziyo y'igihugu RTNB sivyo gusa afite n'ingabirano kuko no kuririmba arabizi. Hari akaririmbo tuvuga ngo abo bose mubona bari bameze nkatwe none barahindutse bameze nk'abazungu baraguze imiduga be n'amapikipiki koko bashishikaye bashize ku mwete. Urumva twari tuzi ko wize ucutera imbere tubifata uko nta gukora ntibavuze ngo we bavuga ngo wige gusa uzocutera imbere tubavuga ngo wige uronke ubuhinga uzoca ukora. Mu gihe hari ibibazo byinshi bihanze abarundi harimo n'ubukene aho kuvyicarira ngo bitoregwe umuturama President Ndayishimiye yahisemo kubifata nk'utujajuro kenshi mbere akanabivuga yiteburira. Umuntu agatangikora ibanyika ari we asiga ingurube gusa hanyuma bagiye kurikorera ku ikomene naho ngo bagaca rero wabakweri ugiye kurikorera naho ngo burugumese bagaca abanza kubashira hajya mukabanza mukamubyinira
ngo mwaje gukora iki mwambwa mwe ngo twaje kurondera ikori twebwe mbwa ngo mwaraririye mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe mbwa iyo bazi kubera ikori gusa kandi batabitwa ko waririye gusa ari ubukene. Ku makuru tumaze iminsi tubashikiriza ajanye n'imvugo yaranze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bamwe mu ncabwenge Burundi bufise basa nk'uko badatahura igituma umukuru w'igihugu avuga ayo majambo nk'umutezi w'inkuru, bakabona ko ari gukinda ku muvyimba Barundi. Inosa Valente singira nkabo urakenuye. Tubandangirize muri politike mu gihe buca Uburundi buhimbaza imyaka 64 iheze buronse ntayo kwikukira, abanyagihugu mu mihingo itandukanye bavuga ko atakwikukira kuri bo babona mu gihe atakwishira no kwizana bihari mu gihugu c'u Burundi, bakavuga ko naho umukoroni w'umuzungu yagiye bakandamijwe n'umukoroni w'umurundi wo mu mugambwe CNDD FDD. Humvirize bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na radio RPA. Ejo itariki imwe ukwezi k'Ukakaro 2026 tuzibuka umunsi wo kwikukira ku Burundi, ariko rero muri iki gihugu cacu aho bigeze twebwe twavuga ko tubona ko twikukiye, haba mu bisate byose ntawuvuga ko yikukiye, mu butunzi nta kwikukira guhari, abarundi turakenye tuguma twomoka hanze, bamwe bakagenda hanze atari icyangombwa bafise bagafatirwayo nabi. Ibyo byose byerekana ko nta kwikukira mu by'ubutunzi guhari, kuko bomoka kubera bavuze ko baba mu bya politike. Nta kwikukira guhari, nimba ku bazungu harizana amagi zana amasoro, yego data ayo magi ntana yaharugu naho yopfa ntavyo tworoye, ayo masoro ntawe yaboneka. Mugabo ubundi zana 2, zana 1,000, zana 500 uterera umugambwe, gura inka y'umukuru w'umugambwe, gura inka ya perezida mu bikorane byabaye Muyinga, abantu mwarabibonye baratojwe ku ngufu. Eka ntawe uvuga ngo turabise kwikukira mu bisata nka byose, ibisata by'indero byarapfuye, eka nta kintu na kimwe tubona gihari cerekana kwikukira ku Burundi. Jewe mperereye uko kwikukira nako mbona, kuko iyo uvuze kwikukira jewe numva ukuntu umuntu yokwishira akizana, ukuntu umuntu yokwiha ibi na biriya. Mugabo aha mu Burundi uko ndabibona, uravye abataco bihereza bari ngaha aho mperereye, ntawovuga ko hari uko kwikukira. Yego umuzungu yaragiye, bavuga ko umukoroni w'umuzungu yaragiye, ariko umukoroni w'umwirabure jewe mbona ariho nihakiri. None ko yavuga ngo zana amagi zana amasoro, ubu naho umukuru wariwe wese umugambi CNDD FDD yagiye ahantu babwira abenegihugu uzana amagi zana amasoro, zana ibikemanyi tuzogemurira umukuru w'umugambi cyangwa umukuru w'igihugu azogendera aha. None ayo si amagi n'amasoro, yazana amagi n'amasoro n'ubunya bikiri mu gihugu. Igihugu cy'u Burundi gihimbaza ibyo ku munsi wa gatatu bukera itariki imwe ukwezi kw'indwi kugira navyo mbona ko aho mperereye eka mbese n'ahandi mu gihugu, mu gihe hakiri ikumirana rikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi, ikumirana rishingiye ku za politiki, aho utari mu mugambi CNDD uba nk'uko uri umunyamahanga mu gihugu cawe, uzi guhimbaza umunsi mukuru w'ejo wo kwikukira unara guta umwanya ko ndaco bimaze mu gihe abarundi twese tudafashe ico gihe, mu gihe bamwe batoneshwa abandi bagakumirwa. Abo banyagihugu bakaba bishikirije nk'uko nari nabivuze mu gihe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere mu Kakaro Burundi buzohimbaza isabukuru ya 64 buronse intahe yo kwikukira. Mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru inama shikiranganje iheruka kwemeza integuro y'itegeko rishiraho ishirahamwe rishasha ryitwa Sotebu Mining Company Limited rizocukura inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro mu karere ka Masaka, komine Butihinda, intara ya Buhumuza. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Gitega asigura ko iryo shirahamwe rizoba rigizwe na Sopebu risanzwe rijejwe ibijanye n'itangwa ry'igitoro mu gihugu hamwe na Sotebe. Jerome Niyonzima ashikiriza kandi ko Sopebu izotera ku bice 16%, ariko ko atamafaranga izoshiramwo, ahubwo ko umutahe wayo uzobugizwe n'amatongo hamwe n'ibindi by'agataka ifise. Kurikire Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo. Ishirahamwe Sotebu rizojaho havanze imitahe y'ishirahamwe Soteb na Sopebu iserukira leta y'u Burundi. Sotebu izoba ifise umutahe ungana n'ivijana 84
mu gihe sopebu izoba ifise umutahe ungana n'ivijana 16. Sopebu iserukira leta nta mafaranga uzoshiramo kuko umutahe wayo nagataka. N'amashiranganje yihweje iyo nteguro yarashigikiye ishingwa ry'iryo shirahamwe. Mu byo yasavye hakaba harimwo ko hoca hategurwa itegeko ryemerera sopebu gushiramwo umutahe, hanyuma amasezerano hagati ya leta na soteb nayo nyene akajaho, inayo azotomora neza icumwe wese azoba yazanye nk'umutahe n'ingene inyungu zizogaburwa. Jerome Niyonzima ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo. Hagati aho mwishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama, bashikiriza ko leta yari ikwiye kubanza kwiga neza ibijanye n'ishigwaho ry'amashirahamwe akorera mu gisata c'ubutare mu Burundi narirya hakiri igipfungu cinshi muri ico gisata. Faustino Ndikumana harongoye ishirahamwe Parseme avuga ko uko gutandikiza kw'amashirahamwe ya leta biheza bigatuma adashobora kurangura neza ibikorwa abajejwe. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Jewe nibaza yuko ingingo zikora gufatwa ubu muri leta ari kuzazikigwa neza, gufata abo bantu bacukura ubutare, ayo masosiyete nyene atogwa nyene ajaho, ishirahamwe ngo ricukura ubutare sobe bikishiramwo ngo umutahe nkuko umengo sotivu nayo irikiraraye by'ubutare. Ucubona neza yuko igisata c'ubutare gifise ibibazo muri iki gihe kubera ata strategie miniyeri ihari irikirakorerwako. Womengo ibintu biza birakogwa ni ibintu bifatirwa ku gihutihuti canke nko gucacisha, byose bituma ico gisata kugira gitere imbere bizogorana. Ibindi bihugu navyo bakigejeje ico gisata gitiriwe bafise strategie miniere bagenda barakurikiza baraba ingorane zose gisata gifise n'ibintu biraza biratora inyishu. Ubu rero turavye aha mu Burundi n'ingene abacukura ubwo butare batogwa, urabona ko hari ikoze za muco. Sopebu nayo urabona n'ivyigitora ingene vyanse kuri uno musi abo vyananiranye, sinzi yuko wari gutangura kubiha n'iyindi mirimo. Twibaza neza yuko cari igisata c'ubutare kitaratuma n'ivyo bitoro biboneka, cari ico gisata c'ibitoro nyene bwo bitunganije ukwayo nyene kimeze uno musi. Twibaza yuko leta yovyitondera uko kuntu leta izirafatana amashirahamwe isako yashinze yashira muri ibi no kwigwa neza, kuko igisata c'ubutare uravye n'ingene kidashikana 1% mu bijanye na PIB mu gihugu mu gihugu, iterambere ryacu rizotugora. Ibindi bihugu bigeze kure mu by'ubutare aho bagaragaza mu gahingurirwa daboro mu gihugu buba bwavuyemwo, ubu ariko afite ama strategie miniere akomeye. Ibi rero by'ukaye musaza atogwa atabuhinga afise mengo n'amasete ashingirwa aho nyene ngo bacashiramo umutahe canke niki. Nibaza yuko ari ukuraba neza kuko nanone byo kuja muri iki ibyo bisata bikoreye mu muco bitaraja mu. Uwo yari Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Turuhuke gato duce tubana n'amakuru mu Kirundi twabateguriye mu bijanye n'umutekano hamwe n'agateka kazi na muntu. Bamwe mu begereye umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi Jean Claude Nduwimana ho muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura yabuzwe irengero kuva ku genekezo rya 20 Ruheshi uyu mwaka wa 2026. Barabandanya gutabaza bavuga ko n'ubu bataramenya aho yoba ari, bamenyesha ko bafise ubwoba ku mutekano wiwe inyuma yo kumurondera ahantu hatandukanye bakamuhebura. Eroge Divin Remesha. Nduwimana Jean Claude yabuzwe irengero arahije iminsi 10 asanzwe ari umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi. Kubw'amasoko ya FPA yabuzwe irengero inyuma yo kuva ku muhani we uherereye muri zone ya Kanyosha, hari inyuma yo kubwira umuryango ko yitavye umuntu yarahejeje kumuhamagara kuri telefone. Kuva ico gihe mu begerewe umunyagihugu harimwo abajyango n'abagenzi biwe n'agahinda kenshi gatewe nuko bataramenya aho yoba ari. Uyu umwe muri bamenyesha ko bamurondeye mu bibanza bitandukanye yaba mu busho canke mu bitaro ariko baramubura. Wa mbere hariho umuntu yaduhaye amakuru ngo hajyaye kuri SNL rya Safiyezi, hanyuma kuja mu byo gutuma abantu hanyuma bose baduhaye inyishu imwe, turi umuntu wanyu yitwa gutyo oya ntawe uhari. Shagira dusa n'abahebuye kurondereraho ahantu barirutse nta gasho na kamwe atariye kuronderamo no mu mawopito. Nibaza ko yagize isanganya nyene zo kwibaza gusa
abo begereye Nduwimana Jean Claude bavuga ko bafise ubwoba ko wabo ashobora kuba yaragiriwe nabi, bongera ko kandi ko kubwabo ataco bikeka yoba yarahowe na rege atawe bazi bari bafitaniye ingorane. Jean Claude nukuri nta muntu twari tuzi ko afitaniye ikibazo na kimwe, urumva nukuri ntituzi na gatoya ikintu cyo cyaraye imbarutso byamujana. Ubu turi mwaho abantu bacahiga nyine bumva nta buhebo, ibintu bigeze ngaho nayo ubundi nta kumenya hari wapi ntiturahamenya. Abanyagihugu babandanya gusaba inzego zitandukanye z'igihugu zogira ico zibikozeko kubafasha kurondeza uwabo aho yoba ari. Arakoze na Eroge Divin Remesha. Nari nabiciye ku masonga navyo nyene intumwa idasanzwe yawo ni kurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi iriyamiriza itahukanwa ku nguvu y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu kibanyi ca Tanzania, na cane cane itotezwa n'ayandi mabi atandukanye abo barundi bakorerwa. Fortune Gaetani Zongo yabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama higira ya 62 y'umugwi wa ONU hujejwe ivy'agateka kazi na muntu yabereye i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi. Kurikire intumwa idasanzwe yawo ni mu Burundi Fortune Gaetani Zongo. La question des réfugiés burundais constitue une préoccupation majeure et urgente de mon mandat. Depuis 2017, plusieurs milliers de réfugiés burundais sont... Ikibazo c'impunzi z'abarundi ni umwitwarariko ukomeye kandi kirihutirwa mu kiringo canje. Kuva mu 2017 ibihumbi n'ibihumbi vy'impunzi z'abarundi baratahutse mu gihugu cabo bavuye muri Tanzania no mu bindi bihugu vyo mu karere nk'uko HCR ibivuga. Iryo tahuka ryarihutishijwe cyane kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 hakurikijwe icifuzo c'uko hatahuka impunzi ibihumbi 3 ku ndwi. Ivyatumye umugambi wo kugara ikambi ya Nduta ushirwa mu ngiro wa 30 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Umugambi wo gutahukana impunzi watewe ko umukono wa kabiri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 ugatwara imiliyoni 82 z'amadolari. Ayo mafaranga gushika ubu ntiyigeze atangwa, ivyo bigatuma abahungutse badashobora gusubira mu ngo zabo. Ndashima ukwihangana kwa Tanzania igihe kitari gito, ariko rero mu mwihwezo wabaye hagati ya Tanzania, Uburundi na HCR washizwe ahabona imbere yuko ico gikorwa co gutahukana impunzi gisubira gufata umurindi munini, byaragaragaye ko abarundi bifuza guhunguka bari kurushi. Amakuru yo kwizera aremeza ko hari agahato gacishijwe mu mabi anyuranye kakoreshejwe kugira ngo impunzi ziyandikishe ku ntonde zo gutaha. Aha twovuga nk'iyugagwa y'amashure n'amavuriro, kubima imfungurwa, kubasamburira ko amazu n'ibindi vyinshi. Ingingo ngenderwa ko yo kutirukana impunzi iracari ntabanduka. Nta gihugu na kimwe gishobora kurungika umuntu mu gihugu aho ashobora kuborezwa igufa, kunyuruzwa canke akagandagurwa. Mu bisanzwe abantu bahura n'ingorane batahutse baragoye kumenya, kenshi na kenshi baba barukwa bonyene bagaterwa ubwoba ndetse bakanabugwa irengero. Mu Burundi umunyagihugu w'intungane hamwe n'uwo kugirirwa nabi ntibatandukanywa n'ibikorwa, ahubwo batandukanywa n'ingene bayoboka abarongoye igihugu mu vya politiki. Ubwo bwoba rero bwo guhohoterwa inyuma yo gutaha si ubwo mu majambo canke utagira ifatiro, burafise ishingiro kandi n'ubw'ukuri. Post-retour ne sont ni théoriques ni hypothétiques, ils sont réels. Intumwa idasanzwe yawo ni mu Burundi Fortune Gaetani Zongo agira ko anatera kamo ibihugu byose vyakiriye impunzi z'abarundi kubahiriza neza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Dusubire dutege yompi Fortune Gaetani Zongo, intumwa idasanzwe ijejwe gutohoza ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. J'appelle tous les états accueillants des réfugiés. Mpamagariye ibihugu byose vyakiriye impunzi z'abarundi kubahiriza urudome ku rundi amabwirizwa mpuzamakungu, kubahiriza ibwirizwa byo kutirukana impunzi n'amabwirizwa ajanye no gutanga ubuhungiro, gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'ayo mabwirizwa aho bikenewe hose. Ndasubiriye gutera akamo leta y'u Burundi gukorana neza atagukwega ibirenge n'inzego mpuzamakungu. Mpamagariye kandi amakungu kwegeranya bidatevye imiliyoni 82 z'amadolari akenewe mu mugambi wo gutaha
gutahukana impunzi no kubasubiza mu zabo. Atari uko naho abariko baratahukanwa bazoba badashigikiwe mu vyankenerwa, ivyo navyo bigatuma abahunguka baba bantaho nikora gusumba. Aggravant la vulnérabilité des personnes rapatriées. Tukivuga ibijanye n'agatotezo gakorerwa impunzi, abarundi bahungiye mu gisagara ca ry'Abanyagihugu mu ntara ya KwaZulu-Natal mu gihugu ca Afrika y'Epfo barabandanya gutabaza ko babayeho mu bwoba n'inzara. Ni nyuma yaho bamaze iminsi biyugaraniye mu mazu batinya ko bogirirwa nabi n'abakavukire bo muri ico gihugu bavuga ko badakeneye abanyamahanga mu gihugu cabo. Ivyo biruko mu gihe amaduka hamwe n'ayandi mazu y'uburiro yahora akora uyu munsi yiriwe yugaye, nta wacaruka canke ngo aronke naho agurira igitumbura. Kurikira umwe muri abo barundi bahungiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo yavuganye na radio RPA. Uganda kujimi tatako gata n'umunsi turi mu nzu nta kintu na kimwe turi bukore muri naraga bagire no kwibarabara bimeze ibintu bari hatari. Rero naho twara tugura imitumbura y'amabutiki y'Abanyasomaliya n'Abanya-Ethiopia bayugaye, ubu nabo nyene ntibariko barakora. Aha twebwe tuva mu nzu no kwibarabara ntuja mu kwibarabara, kuko ugiye kwibarabara umubari naho mwamubanye neza, ariko arashobora kugutanga ku wundi ukazona baje kukurondera, ukazona ipolisi ije guhama kukurondera we mubanya bayagutanga. Ikirenze ko umunsi hariho abantu usanga bari mu mazu ugasanga utombeye nabi, mwene inzu ntabikunze cyo kugira ngo habe, ugasanga mwene ndashyigikiye izo ngorane, ni ukuvuga bashaka kwirukana mwene akakubwira ati genda ndondera iyindi ahandi nkunda kuba, mba muri iyo nzu. Urumva bamwe turi kwirukanwa mu mazu, abandi utomba yaragumamwo, ariko mu majambo make ubuzima turimwo ni ubuzima bwo dukwiye gufatwa, ubuzima dufite ni bubi cyane. Turasabye amashyirahamwe yigenga, yaba haseri yaba inyafurikeni, araba tugarukirwa, kuko bitagenze uko kugira ngo baze tugarukire ko inzara yogiye kutwica. Tubibutse ko abanyamahanga bose baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo bari bategetswe kuba bavuye muri ico gihugu imbere yo kuri uyu munsi igenekerezo rya 30 Ruheshi uyu mwaka wa 2026. Ku bijanye n'impunzi kandi kuri wa 30 Ruheshi umwaka wa 2026 niho ishirahamwe HCR ryitaho impunzi bifadikanije n'abandi bafatanya bikorwa baryo hamwe n'ubushikiranganje bujejwe impunzi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ibirori vyabereye mu gisagara ca Kigali. Mu majambo yahavugiwe benshi bagarutse ku bijanye n'umugambi wo kwiteza imbere ku mpunzi kugira zishobore kwibeshaho ku giti cazo atawe ziteze amaboko. Mu byashikirijwe na Patrice Ntadohoka aserukira impunzi mu bisagara vyo mu gihugu cy'u Rwanda, yavuze ko abatari bake uyo mugambi bawitavye, anahamagarira n'izindi mpunzi kwiga ibijanye no kwiyungunganya. Dutegeye yompi Patrice Ntadohoka yaganiriye na Walter Kwizera. Yego zirabumva cyane kuko hariho abantu benshi batunzwe no gukora, ari gukora gucuruza, ari gukora ubuzi nyene busanzwe. Murazi hariho abakora ubuzi bwa leta, abakora ubuzi mu bikorera utwabo. Rero umugambi wo kwiteza imbere abakiri bato barawitaba cyane, nico gituma babayeho badasega. Zerekana yuko imfashanyo babaha zose mu buryo bwo kwiteza imbere bazikoresha ivy'akamaro. Yego turatera kamo cyane na leta y'u Rwanda, kandi baratwumviriza kuko baguma bagerageza. Numvise n'uryo mugambi ijambere Banki Mondiale hariho himirije kuba faze ya kabiri. Iya mbere mwumvise ko yaheze kandi yafashije abantu mwavyumvise muri temonyaka. Rero nk'umuntu afise icakora biramufasha kugira ngo atera imbere kandi ateze imbere n'abandi, ko mwumvise ko baca bahakazi bene wacu n'abandi baradufasha mu tuvugana kandi baratwumviriza. Mbere mu mugambi bafise leta y'u Rwanda na haseri bifuza ko twoshikaho twebwe nyene twibeshaho neza atabo turiko turasaba, kandi niyo dutera tuje. Tugasaba rero abantu bakiri bato ko bokwitaba cyane umugambi kugira ngo bumve yuko imbere yuko tugira amahirwe yo kuzosubira iwacu babe babayeho nk'abandi abanyagihugu. Twabonye mu Burundi umwe yashinze naho avuga ku bijanye no kwiteza imbere ko bamufashije aragera naho nawe no munsi hakaza abandi. Mbega n'abarundi bose byorohera kuronka ubufasha nka burya aho barakamo mutare mashirano ngo bandanye yini ngo abahe mitari? Oya ntibishoboka kuko ntiboba bose, kandi murabona ingabirano yo gukora ntifise bose. Ari ni umuntu ku giti kiwe agira ati iki no gikora ni projet nateguye no ikora kandi gatera imbere. Urumva rero
ni ukuza barigisha abandi batabishoboye bakazokubwira bazobibwire natwe tumwuma tubasabira kugira ngo baze barafasha abashoboye gukora umugambi nivyo tugumamo. mu kiganiro ubahuka cyo kuri uno wa kabiri tuza kugaruka ku ntambara ziriko ziraba hagati y'umuhari M23 n'igisirikare ca Kongo y'intwaro rusangi gishigikiwe n'ic'u Burundi tubone n'ingene igisirikare c'u Burundi gifata abasirikare baco basiga ubuzima muri iyo ntambara. Ikiganiro tugishikirizwa na Eric Niyonzima. ubahuka ndabona mukije mwese muriko murakurikira radio RPA none wa mwanya w'ikiganiro ubahuka cyo kuri uno wa kabiri genekezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2026 hasuye kuvugwa imigwano hagati y'ingabo z'u Burundi hamwe n'umuhari M23 urwanya leta ya Kongo. Muri izo ntambara haravuga abasirikare benshi b'u Burundi bariko barasiga ubuzima nubwo igitigiri kitakunze kenshi kumenyekana. Leta y'u Burundi imenyesha ko iri muri izo ntambara kubera amasezerano bafitaniye na leta ya Kongo yo gufashanya mu vya gisirikare. Ino ntambara yoba ifise izihe ngaruka ku gihugu c'u Burundi n'abarundi? Abasirikare bagwa muri izo ntambara baba basezeranwa iteka canke imiryango yabo igashumbushwa. Mbega abasoda bari ku rugamba baba biyumva nk'abaserukira igihugu vy'ukuri? Ibi ni bimwe vyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Abatumire bagiye kuremesha kino kiganiro ni Sengiyumva Amis, umwe mu bajeje inyigisho mu muryango w'abarundi bakunda igihugu Ise Rapid Seruka, hamwe na Vianney Nizigimana arongoye ishiramwe King Umurundi Freedom. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Eric Niyonzima kazi. Ndongeye kuramutsa nkuko narimejeje kubabwira mu ntangamarara ariko haravuga imigwano hagati y'ingabo z'u Burundi hamwe n'umuhari M23 urwanya leta ya Kongo. Amise Ngiyumva ajeje inyigisho mu muryango w'abarundi bakunda igihugu Ise Rapid Seruka amenyesha ko uretse abana b'igihugu bariko barasiga ubuzima iyo ntambara yaramaze gusambura igisirikare c'u Burundi kuko abasirikare b'u Burundi badatahura impamvu bari muri iyo ntambara. Ingaruka iyi ntambara ya Kongo kirazana ku guci wacu nuko iriko irahitana bashiki bacu batoyi bacu bakuru bacu muri rusange kirahitana abana b'igihugu n'abasirikare bagiye kugwana muri Kongo batazi ico bagiye kugwanira batazi ivyo barimwo. Iyi nigaruka ihari nuko ino ntambara muri Kongo yarasambuye igisirikare c'u Burundi isize iyindi shusho itarimenyerewe y'igisirikare c'u Burundi. Urazi igisirikare c'u Burundi cyakoze ibintu byo gushimwa n'igisirikare c'u Burundi cihagazeko mu gihe kirekire, ariko muri kino gihe kubwiye intambara muri Kongo yaradusenyuriye igisirikare. Izo zose ni ingaruka ziko zirashikira u Burundi canke abarundi mu kwivanga mu ntambara zitaturaba. Igisirikare c'u Burundi muri kino gihe nico gisirikare muri kano karere bariko baratwenga cataye icubahiro cari gifise. Igisirikare c'u Burundi carasenyutse, igisirikare c'u Burundi ugisanga ku mbuga bako baradutwenga. Rero iyi ntambara yo muri Kongo yaje gudukura kwa gashambara kuiza kumara mazi igisirikare c'iwacu. Mu Kirundi tuje tuvuga ati isize igisirikare c'iwacu ataho kicambariye. Vianney Nizigimana arongoye ishiramwe King Umurundi Freedom amenyesha ko kuba leta y'u Burundi yarisuse muri izo ntambara atacu bitsomarira abarundi kiretse abategetsi bariko barabironkeramwo inyungu mu gufata ingabo z'u Burundi urudandazwa. Icambere cyo twohera ko nuko gushika uno munsi bigoye gutahura ukuntu leta y'u Burundi yagiye kwisuka canke kwivanga muri iyo ntambara ya Kongo no mu hariya M23. Ivyo leta y'u Burundi yosigura vyose vyaba ivyo byo kugiranira amasezerano n'igihugu ca Kongo n'ibintu bidasiguritse na gato, kuko uretse ko ari intambara zihinyungu abo bategetsi ba CNDD-FDD ntacu zemariye umurundi muto canke igihugu c'u Burundi muri rusangi. Ingaruka mbi rero zozo zitari nke ziramaze kwibonekeza haba ku gihugu canke ku banyagihugu, duhereye ku miryango imaze gutakariza babo batwawe kugwanaho muri Kongo bapfirayo ntibigere banamenyekana ko bapfiriyeyo. Imiryango imaze kugirwa imfuvyi canke abapfakazi ntigira igitigiri. Aha niko kwinagiriza kuvuga ko igihugu ubwaco gisa n'icyamaze kwisanga muri iyo ntambara, kuko musanzwe munakurikirana amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamashikiriza aho nyene aguma yiyagiriza avuga ko M23 ishobora kumutera. Ivyo vyose n'ingaruka mbi z'ukuntu Burundi bwagiye kwinjira
mu ntambara zitaburaba ariko dufatanya nico twokwita ubukunzi bw'inda kuri babategetsi ba CNDD-FDD bagacaguma babesha abarundi ko bagiye gufasha umubanyi mu gihe bisanzwe bizwi ko abasirikare bacu barungitswe kudandazwa kuko amafaranga ya leta ya Kongo ihereza abategetsi ba CNDD-FDD ku musirikare umwe bisanzwe bizwi ko adashikira wa musirikare muto. Bega abasirikare b'u Burundi bari muri izo ntambara iyo bishitse akagira witaba Imana umuryango wiwe urabimenyeshwa canke uwitavye Imana agafubana iteka. Amise ngiyumva amenyesha ko umusirikare yagiye kurwana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bishitse akitaba Imana umuryango uterwa ubwoba. Ikindi amenyesha nuko abana benshi babaye imfuvyi, abavyeyi benshi babafakazi kuko atamakuru baronka kubabo baba bariko bagwana muri Kongo. Ikibabaje imiryango ifite y'abana bari ngaho muri Kongo bakoragwana izo ntambara nyine twavuze zidasobanutse nuko iyo ababo bapfiriyeyo badaheza ngo bamenyeshwe yuko ababo bapfiriyeyo. Hari n'abagifise ivyizigiro yuko ababo bakiri ku rugamba ari bakaba bategereye n'imyaka myinshi ariko by'ukuri ababo baba barapfuye mugani babimenyeshwe. Rero hariho abana ubu ni imfuvyi ubwabo ntibazi ko ari imfuvyi kubera uko ayo makosa ya leta nyene yo kutamenyesha imiryango. Hari abapfakazi batazi yuko ari abapfakazi bafise ivyizigiro yuko abagabo babo bagihari ariko ubu bamaze kuba abapfakazi kandi bakabandanya bariho amahera y'igisirikare kugira leta ihishe yuko iyo miryango abana bapfiriye kuri izo ntambara zo muri Kongo canke kugira leta ihishe ingene iriko iratakariza muri Kongo. Abashoboye kuronka amakuru na basirikare biyaranje bakaronka agatelefone gatoyi bagatelefona mu gihugu canke bagaca ku bagenzi babo baba bari kumwe kuri iyo mirongo y'urugamba baba mayi canke abawazarendo bakabatiza udutelefone mwibanga bagatabariza babo bagatanga amakuru y'abagenzi babo ngene bapfiriye kuri urwo rugamba nyene canke bakavuga ibiko birabashikira kuriko muri izo ntambara za Kongo. Niyo rero bamenyesheje imiryango yabo ikagenda kubaza mu gisirikare kije gitangura kubatera ubwoba babicishije mu rwego rwabo rwa jede bakavuga ati mugahirahira mukanabivuga yuko abiwanyu bapfiriye ku rugamba ababanyi bakabimenya muzokwibonerako. Hama iyo abagize nabo ngo babimenye kugira bahabwe uburenganzira bwo gufubana iteka ababo nuko baba bafise ibico coro abavuga rikijana mu mugambwe CNDD canke mu gisirikare canke mu iperereza canke muri leta kuko benshi babaguye muri Kongo bikagora ngene babashikana abandi bakananyuruzwa. Barazi tufise amakuru menshi yuko abasirikare benshi bayuzwa b'abarundi batigera bakurikirwa na leta y'u Burundi ahubwo ishihitemwe kubihakana. Vianney Nizigimana aratubwiye ububeshi buriko burakorwa n'igisirikare c'u Burundi aho bamagara babuze bakabahereza isandugu ariko ntibabemerere kuraba wabo iyo sandugu kandi ugasanga n'uwabo yitavye Imana nta urimwo. Vianney Nizigimana amenyesha ko babahambwe muri Kongo hama bakeza bakabesha imiryango ko bagiye gushingura ababo na isandugu igaragara. Tugiye ku kibazo kijanye no gushingura n'iteka abo basirikare coco twovuga ko ari akamaramaza kuko benshi muri abo basirikare batikira bamenyekana irengero ryabo benshi bapfuye bahebegwa mu mashamba yaho muri Kongo. Imiryango yabo ntinabwirwe ko bapfuye iguma ibeshwa ko bakiri ku rugamba. Umuryango nawo ugize ibakwe bigashika ukamenya neza ko uwo musirikare yapfuye ntiwigere unasumbushwa. Aha twokongera ko n'ikintu kitavugwa cyane canke ngira kumbure kitazu na benshi muri ibintu byo gushingura n'iteka abasirikare bagwa kuri no rugamba batwaye umwe muri Kongo kijanye n'ukuntu habamwo ivyo twokwita ububeshi. Kenshi turabona hari umuryango kanaka wahawe uburenganzira ngo bwo gushingura n'iteka umusirikare wabo yapfiriye muri Kongo. Aha icambere cyo twababwira nuko ivyo nyibishika nko ku musirikare twovuga ko afise uwiwe canke umuryango ukerebutse ukanura ukagenda gushikira abategetsi mu gisirikare kubabwira ko wamaze kumenya ko uwo musirikare yitavye Imana muri Kongo.
ico gihe rero abategetsi mu gisirikare barakora ikintu kinateye isoni namaze kuvuga ko ngira kumbuye kitavugwa ariko ngahateka tukivuge abo bategetsi rero baca bemerera uwo muryango ko bagiye kubikurikirana kugira uwo musirikare azoshinguranwe iteka ariko wa muryango ntuzigera ubona umusirikare wabo mu maso canke ikiziga muri rusangi kugira ubisezerane iteka nkuko bigenda mu migenzo y'ikirundi kugira bashobore kubahenda canke kubahoyahoya hajya mu isandugu barafata bagashiramwo amabuye canke ibiti bagaca bafukana irya bendera ry'igihugu kujya musanzwe muzi umusirikare ashingwa mu iteka hejuru bagaca batereka ko ya foto yiwe bagaca bamagara umuryango rero yuko musirikare avanwe muri morgue bagiye kumuhamba ariko by'ukuri wa muryango utigeze mukubita ijisho iyo bishitse rero muri uwo muryango bakaca babaza bati kubera ikintu utabonye ikiziga baca bababwira bati umusirikare yitavye Imana mu buryo babaje cyane yararashwe ahantu habi cyane twagomvye ntimuhababuke twagombye kubakingira ariko mu by'ukuri muri bajya abasirikare benshi mubona bashingura n'uteka nta mubiri wabo uburi muri gasandugu ni ibintu namaze kubabwira ko bafata amabuye aremereye n'ibintu by'ibiti bagashira hajya mu isandugu bagaca bafuka n'iryo bendera bagaca baha umuryango bakabona ngo bagiye gushingurana iteka uwabo ariko by'ukuri atamubiri uri ndani ibintu bibabaje cyane twavuga ko abo bategetsi bagombye gushiraho nk'uruyeri rwo kubesha iyi miryango yariko irasaba cyangwa ivyo kwita kureklama ibiziga by'ababo aha ndabivugana ubuhamya kubera ko ndazi imiryango myinshi imaze gushikirwa nako kamaramaza aho bagerageje kubaza babishura ko umusirikare yononekaye bataza kumubona mu maso ariko amasoko yacu no mu basirikare aremeza neza ko bahambwa muri ubwo buryo twamaze kuvuga ko bumaramaje bunateye isoni kuvyerekeye ikiremwa muntu hama rero hejuru y'ivyo byose nawa muryango witwa ko wahawe ubwo burenganzira bwo gushingurana iteka uwabo ntuhabwe ivyo twakwita insumbusho ntusumbusho ibintu bababaje cyane ku gihugu wumvirije amakuru ava mu basirikare usutahura ko abategetsi ba CNDD-FDD ata mutima wa buntu bagifise ni hano tugarukira ikiganiro bagacukura no munsi wa kabiri ndashimiye abatumiye ku nterano batanze shimire namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro kwikira cyo ku munsi wa kabiri twaba tuzobandanya kurabira hamwe uko abasirikare bitavye Imana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bashikanwa mu Burundi hamwe nuko bafatwa iyo bamaze gushikanwa mu gihugu c'u Burundi kuri mikro mari kumwe na jewe Eric Niyonzima isango ni kuwa kabiri ntamango naho gutaha ubahuka ni hano rero duciye dusozerera amakuru yo kuri 30 Ruheshi umwaka wa 2026 nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteza abiri bakenuye na bagenzanje umwe wese kuco yakoze kugira ano makuru ashobore kuboneka hamwe rero n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu